Jewe nitwa Phineas Niyigaba ndi cegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, umugambwe uri muyigize urunani Burundi bwa bose akaruka bazokwitoza muri amatora twimirije mu gice cy'abashinga amateka. Imigambi fise ni myinshi cyane ariko hariho mikuru mikuru. Mugabo nashaka ndababwira ubwa mbere ico umushinga amateka jejwe. Bose bumvirize ko umushinga amateka ari umuntu agiye gusa kwicara hariya mugabo afise akazi gakomeye agiye gukora. Umushinga amateka ajejwe gutora amategeko meza yorohereza abanyagihugu. Kigira kabiri, umushinga amateka ajejwe gukurikirana ibikorwa vya leta. Nico gituma rero wamubona batuma abashikiranganje kugira ngo bababaze aho babigejeje. Ivyo rero bituma umushinga amateka aja ku rubuga akaja iruhande y'abamutumye kugira ngo akomeze abona ingene babayeho, hama bitume aza gufata ingingo ibereye mu namashinga amateka mu gutora amategeko no guhamagaza abashikiranganje. Rero ni ibintu twigeze gukora muri 2005-2010. Turazi neza ko ari amabanga yo kubangira ingata, kandi ukemera ugatumwa, ukemera kaba koko umuntu atumika. Rero jewe mu bintu bikuru nibona ko norangurira abanyagihugu biri mu mico itatu: hariho mu bya politiki, hariho mu by'ubutunzi, hariho mu by'imibano. Mu bya politiki rero jewe ico nzobanza kuzandaraba ubwa mbere ko agateka kazina muntu kubahirijwe mu byo nzokora byose mu gihe notogwa. Nta tegeko na rimwe, nta gikorwa na kimwe cyo mu namashinga ntabonye agateka kazina muntu kubahirijwe. Ibyo nzokomeza ndabigwanira kugira ngo umunyagihugu yoroherwe. Kigira kabiri nuko nzoraba neza ko imigambwe iyo iri mu nkingi za demokrasi, imigambwe ikomeye dushobora kubandanya dufasha kugira ngo imigambwe ikomeye mu gihugu cy'u Burundi iboneke, kugira ngo abarundi bayijemwo hama hahiganwe ivyiyumviro bivuye muri iyo migambwe. Ibyo muri no mise tubona ko imigambwe yagiye irasambagurika, bituma rero demokrasi isubira inyuma. Rero nzoharanira ko demokrasi itera imbere cyane cyane mukora ko imigambwe mu gufasha ko imigambwe ikomeye yojaho kandi abantu bakaca mu mugambwe bashatse. Nzoharanira kandi kuraba ko ubutungane kuri bose buhari, kuko igihugu kitagira ubutungane ni igihugu kiba gifise ingwane nyinshi, aho usanga ibintu byose bica byononekara. Ni kuvuga mu byo nzokora byose, amategeko nzotora, nzobanza kuraba neza ko ubutungane ku munyagihugu ko atunganirijwe neza. Nico gituma rero icyo gisata kihambaye cyane tuzokitondera kugira ngo ntabe umuntu afungirwa ubusa, ntabe umuntu arenganywa cyangwa ntabe urubanza rucikwa kuri telefone. Ikindi nzokwisunga cyane muri byo bya politike nuko abarundi bene wacu benshi bari mu bihugu byo hanze bahunze kubera imvo izi canke ziriya. Nzokora ibishoboka byose kugira ngo dufashe haboneke icuka cyiza cyo tuma bataha, kuko gutaha nto batahana ku nguvu, nuko ushiraho ibintu byo tuma abo barundi bari hanze bahunze babona ko noneho ibyo bintu bizo ntabamiza havuye bakaza bakadufasha tukubaka igihugu cyacu, tutibagiwe na ziriya mpuze za politike, tutibagiwe n'abari bamenyesha makuru bahunze, dushaka n'abajya baharanira agateka kazina muntu, dushaka abajya bose baze muri iki gihugu cyacu kugira ngo kibe akarorero mu bijyanye n'intwari ibereye. Ikindi nzokurikirana cyane nkaraba n'ibintu bijyanye n'abafungwa, kuko muri iki gihugu tubona ko abantu benshi bafunzwe, bamwe bagafungirwa n'ubusa, abandi manze zigacibwa ntibatahe. Nzokora ibishoboka byose kugira nkurikirane, mbaze mu butungane, mbaze hirya no hino kugira ngo abo bantu batahe, ariko abakoze ibyaha bahanwe hakurikije amategeko, mugabo barengana dukoresha ibishoboka byose tubarenganure. Muri bikuru mu bya politike novuga nk'ivyo
ariko n'ikindi kintu nifuza ko nzogaruka ko cyane ndabona ko ibimenyesha makuru itegeko rishira bisunga rifise utunenge iyo tegeko tunokora ubushoboka byose mbazi mbwire n'abagenzi banje kugira ngo iyo tegeko rigenga abamenyesha makuru risubigwemo kugira ngo umumenyesha makuru ashobore kuza kurondera makuru ayashikiriza adakebaguzwa muri no misi turabona ko ari amakuru turondera yotuma abanyagihugu igihugu cyacingire kimeze mugabo gasanga nanyu nta mushikira ibyo biraboneka twaba twabyumvise rero nabimana makuru kandi bari mu nzego ibyo tutubiharanira kugira ngo umugabo kumenyesha makuru uteruje imbere mu by'ubutunzi cyane cyane jewe mu mategeko nzotora mu mategeko nifuza gutora nuko nzobona ko uburimi n'ubworozi ari cyo gisata umuntu yoshira imbere kuko abarundi benshi n'abarimye n'aborozi aho rero ikintu kugira ngo gisata giterekeje imbere nuko isi y'Uburundi rikiratituka nuko twofasha amakori n'amataxi bajanye n'imwavu y'ikizungu kugira ngo yinjire mu gihugu atarinze gutanga amakori n'amataxi kugira ngo umunyagihugu ashobore kubigura ku mafaranga make bijanye n'ijya miti yo gupompa ibitegwa nayo turabonera zinge cyane bigatuma abanyagihugu bahahombera ugasanga ntabwo bari kubatera imbere jewe rero ngiye mu namashinga amateka nzoza nda mu mafaranga dutora ajya twita ya budget ko icyo kintu cyamaze kwisungwa kandi jewe nipfuza ko uburimyi n'ubworozi bworonka 20% y'amafaranga leta ikoresha 20% ica gatanu c'amafaranga kikaja mu burimyi n'ubworozi hama bajya bajeje uburimyi n'ubworozi bagafatwa neza kuko birabaje cyane nk'umuntu aje uburimyi n'ubworozi usanga reko amuhembe 50 wumva izobaho gutafise umuryango bajya duteza kubadugiriza umushahara kugira ngo babikurikirane babitayeko hama mu bijanye sociale novuga ko ikintu cya mbere jewe mbona Uburundi tweza kwitaho ikintu kijanye n'indero turabye indero iri kirasubira inyuma cyane nk'ibirenge ibyo rero bigaca bituma ibi amadomene yose ibintu bitera bisubira inyuma cyo kintu tuwe jewe kubwiwanje ntegeza kuraba ko cyo kintu mu gihugu aba amategeko azotogwa ingene mu gihugu biko biragenda abashikanje tuzobahamagara tubabaze neza ibijanye n'ico kintu kijanye n'indero mbere kubwiwanje navuga ko ikintu twotangura kuje mu kwezi k'umunani hoba gutunganya inama rukokoma ku by'indero kugira ngo guhera muri amashuri y'intango kuduga gushika muri kaminuza turonka abantu baciye ubwenge bashobora guhigana no kugwego mpuzamakungu hama ikintu cy'ubushakashatsi tugishira imbere kuko igihugu gidafise ubushakashatsi ntaho cyoshika turabona rero ko nta n'uburyo bushigwayo mugabyo tuzobyijukira kugira ngo ubushakashatsi tubuteze imbere igisigaye cyanyuma naco nikijanye n'ivy'amagara y'abantu amagara y'abantu tuza kuyitako kuko abantu badafise amagara meza nta kuntu botera imbere rero tuzokora mu kubyo gisata nta tegeko nagenze novuga notora ntabonye ko icyo gisata kijyana amagara y'abantu cyoba bagishizemwo kugira ngo umunyagihugu nashobora koroherwa urumva rero mvuze bikeya byari byinshi ariko cyo no kwemera cyo nuko ibi byose ndondaguye ndozo byitwararika kugira ngo uwantumye mbone ko nawe atunganirijwe kandi anezerewe nakubwiye ko uburimyi n'ubworozi ni ikintu cya mbere urumva rero niho tuzoshira inguvu nyinshi kuko bakenyezi benshi n'abarimyi n'aborozi uwaruka n'abarimyi n'aborozi kandi nakubene igisata cy'indero umva aho niyo harugwaruka aho rero ibyo bisata navuze kumva niho birimo inguvu nyinshi aho niho tuzoshira inguvu nyinshi niho nzokomeza ndabashira ijisho kugira ngo ndaye ko ibyo bisata bitunganije neza aho aba ugwaruka zo barushikiriwe n'abakenyezi zo bashikiriwe abarundi cyo no bashikiriza no basaba ko botora urunani Burundi bwa bose kugira ngo ntogwe iyi migambi mfise inzoshobore kwishira mu ngiro haba imyaka 5 bazoze kusuzuma barabe icyo nzoba intambwe nzoba nabashikanyeko hariho ikarata y'u Burundi inimero 10 muri Bujumbura jewe ndi inimero 19 nta yindi karata isa nayo ni ikarata y'u Burundi ku nimero 19 aho niho dusaba ko abashaka ihinduka bose botora ku iyo nimero 19 muri Bujumbura zo badutoye